bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe c'impemburo ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusanga mu gitabo ca Zekariya igice c'8 umurongo wa 18 gushika kuri 19. Mwisezerano rya kera Zekariya igice c'8 umurongo wa 18 gushika 19 handitse ngo maze ijambo ry'Uhoraho nye n'ingabo rinzako rituku ni kuhoraho nye n'ingabo agize atukwisonzesha ko mu kwezi kwa kane nuko mu kwa gatanu nuko mu kwindwi nuko mu kw'icumi kuzocikira inzu ya Yuda umunezero no guhimbarwa n'iminsi mikuru y'akanyamuneza nuko rero mukunde ukuri n'amahoro. Imana ishimigwe ijambo ryayo muri uku kwezi kwindwi twinjiyemo ndakwifurije ko kukubera ukwezi k'umunezero guhimbarwa hamwe n'iminsi mikuru y'akanyamuneza kenshi. N'Uhoraho yabivuze biranswe gukuri ko Uhoraho agize iyo avuze abagezi abategetse. Ndakwifurije ko Uhoraho akuremera ibihe vyiza cyane. Ukwezi kwindwi kwari ukwezi mu myaka 50 bibukamo yubile, mu myaka 7 baruhuka kurima, ariko kandi cyane n'igihe bibabaza bakiyeza bakihana cyari kivange. Ariko kubera ivyaha iminsi mikuru yari yarazimye, ariko wararagaruka ati uko kwezi kuzobabera ukwezi k'umunezero guhimbarwa hamwe n'iminsi mikuru y'akanyamuneza kenshi. Bikubera uko mwene data, bigushobokere, bigukundire, aho waririye uhahorezwe, aho wagandariye uhavyinire, wigine, uhozwe ikigandaro, wambike impuzu y'umunsi mukuru, wambike igitsibo. Ukwezi kwiza kuri wewe n'abawe uragahezagirwa.